Umwaka mwiza mwese ngaya amakuru ategekanya ikirere yo kuri uyu wa mbere igenekezo rya 6/2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba harimo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazori mu ntara za Mwaro, Gitega, Kayanza na Ngozi aho ipimo bizori kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Muyinga, Ngozi na Kirundo aho hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokubonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizori kuri degrees Celsius 29. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba rizoseruka isa 12 rirenge isa 12 zirenga iminota 16 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa mbere mwateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fenatio y'inka yabashikirije na hutaha.